Of course, nkuko muri ko murayibona ndi kumwe na Walase Walewale asanzwe arongoye Ingo Live Band. Karibu sana Walase. Asante sana Mipro. Umeze neza? Safi sana. Uraberewe cyane. Merci. Mwejeje gutunganya ikiganiro ku banditsi n'abamenyesha makuru muri Ingo Live Band. Bega ico kiganiro cyari kigamije kiga Walase nk'usanzwe arongoye Ingo Live Band. Ikiganiro intumbero cyari kigamije kwara kuvuga imigabo n'imigambi dufise muri Ingo Live Band. Twashikirije imigambi yacu ouverture ya bar yacu igiye kugurura ku munsi wa kabiri tariki 31. Rero mu migambi turakora tugomba kubaka studio nini kuko ihangiro ryacu nka Ingo Live Band indirimbo zacu tugomba kuza turazikora ziri live, ariko iyo studio ntisigura ko izo zirakoreramo Ingo yonyene. Ni studio izokwakira buri muririmbyi wese onga mu Burundi no hanze y'igihugu. Ikigira gatandatu twarateguye agiye kubakwa studio ya video izo zirakora clip. Ni kuvuga iyo studio izo zirakora indirimbo za Ingo, indirimbo z'abastar bose mu Burundi, amabende umuntu wese yifuza. Ni kuvuga ni studio ku muntu wari wese azoba akeneye gukoreramo. Twashikirije indirimbo yacu nshasha tugejeje kurekura mu kanya yitwa Zinagongana, iri mu rukurikiranwe rw'indirimbo tugiye gusohora. Twashikirije ibijanye na festival tugiye kuza turatunganya nka Ingo Live Band na bifashwe mu mugongo na Crown Royal. Twavuze studio igiye kugurura vuba, twaya record, twavuga ya video n'ibindi byinshi muri nama television. Ahanini mwahagaze ku kabare mwuguriye nka Ingo Club mufashijwe nimwe mu mashira hamwe ntashimye kuvugira hano kubera itarisha amahera ya publicité, ariko ku rundi ruhande Walase icyumviro caje gute cyo kugurura akabare, vyabajemo gute, mugiye gukora gute akabare kazokugurura ryari? Icyumviro ukuntu caje ubwa mbere ho cari muri twebwe kuva kera, nubwo twari ko turavugiriza mu bundi bubare bw'abandi bantu, mugabo twari dufise inyota yo kuba dufise ahantu hiwacu dushobora gutunganya ibintu uko twebwe dushaka. Kuko urabona uri ko uratunganya ibintu mu kabari ko undi muntu mu boss ariko mubwira ati boss je ndashaka tugure guitar imeze nuko ntimubihurize ko kubera atari ko sagiwe atabari muri domaine yawe, mugabo twebwe ari ibintu by'iwacu turafise ingene dushobora kwitunganiriza ibintu. Rero icyumviro caje kera turacicarana naco, harageraho rero haba umuntu avuga ati mbo muri imigambi yanyu reka ndabafate mu mugongo, koresha ubu buryo bwose bushoboka ndabutanga. Turamwereka ati uburyo bwacu dushobora gukora bungana n'amamiliyoni anganuko. Haravuga ati jewe aya mamiliyoni yose ni tayari ndayatanze, nimukore ndabafashe ndabashigikira. Yatanze ku buntu canke hari ukuntu muzo yamusubiza nka Ingo Live? Yatanze ku buntu atacarinze kutubwira ngo jewe nguruma ngo mejeje gukora ibingo muzoca mumpaya. Oya, yatanze ku buntu avuga ati jewe aya mamiliyoni yose ndayatanze dukore, hama ibindi tuzomenya ingene tubikorana nkabijya twavuze kontra iriho, tuzoba ni n'umupartenaire wacu muri akaba na manager. Mugabo musingene muzokorana n'ingene umwe wese azokungu. Ego ku rundi ruhande nivyo ariko ntutubwiye akabare kazokugurura ryari, ku muntu yifuza kuza muri ako kabare. Mbega muzogira karaoke kujya mwahora mugira muri Campero vendredi samedi canke hoho hazoba hariho nakandi kabijya kuko akabare ari gwanya? Akabijya ni kenshi akabare kazokugurura itariki 31 ni kuwa za kono kwezi, ni kuwa kabiri buca itariki yo kwikukira igera. Ni kubashikiriza imigabo n'imigambi yacu muri Ingo Live Band. Icambere matuzi batumenyereye atandukanye mu concert, batumenyereye muri Campero Club, ariko nuko bigenda misi yose umuntu yavutse aravura hama agatambuka. Rero nka Ingo umugambi wa mbere ufise nuko tumaze kuba abantu bakuze tugira bar yacu. Iyo bar yacu izoba yitwa Ingo Club. Ingo Club kabiri kuri Avenue Muringa nimero 4 impande ya Stade Intwari, ahantu bakinira judo birarahana. Niko iyo bar izokugurura ku munsi wa kabiri itariki 31 z'ukwezi kuva isaha
11 y'umugoroba tukazoba twatumiye abaririmbyi benshi imenyeshamakuru byinshi tukazoba twatumiye abakomediye ni ukuvuga azoba ari concert ariko kwinjira azoba ari ku buntu kuri umugambi rero ikintu twabahamagariye nk'abajournaliste muratsi ko twebwe misi yose twama twisumamo mu kazi ka misi yose ko muziki ni kuvuga ni kwa kundi nyine mutekerezo kwama mudushyigikira ni twabasaba ati turateguye concert turafise ikintu kanaka tugomba gukora muze mwamane natwe hama ako ka iyo club ni kuvuga izo zirategurirwa mu bintu byinshi tuzi club ni restoba boîte de nuit ni kuvuga tuzozaho karaoke tuzotegurira amaconcert yaba n'abandi baririmbyi bagomba gukorera amaconcert bazokoreraho ibintu byinshi bitandukanye na ibintu bitandukanye uko yabonetse kose turashobora kuyakorera ibyo byose rero bikaba bifashwe mu mugongo na Crown Royal ariyo mpamvu mubona izi nzoga ziri ngaho imbere yacu bituma mubona directeur commercial ari ngaha nibaza ko uwo ari umugambi wa mbere umugambi ugira kabiri dufise album turiko turakora ni ukuvuga indirimbo ya mbere yasohotse uyu munsi twasohoye indirimbo kugira tutangure iyi conference niko twamaze indirimbo yacu twise zinagungana indirimbo yamaze kuja kuri YouTube ni kuvuga ngo tubasaba kudufasha muri promotion tutabafise murazi ntabwo twokora mutari kumwe nacu ntaho twokwigeza naho usanga bigorana mu kazi ka misi yose icyo tubasaba rero mudufashe kwipromota ipromotire igere kure ishika itegereza gushika ni kuvuga inyuma y'indirimbo ariko izindi nyinshi ziri muri studio zigomba gusohoka vuba cyane dufise album rero tuzokora turiko turatekekanya ko Imana idutije amagara album ya Ingola Band izosohoka tuzoyishira habona mu kwezi kw'icenda uwo mwaka ntushobora kurangira iyo album itarasohoka azoba ari mu kwezi kw'icenda izoba ari album igizwe n'indirimbo 10 ibice 85% azoba ari indirimbo zitambika umuntu mugabo zifisemo amajambo y'inkoramutima ibindi byinshi akavuga bari indirimbo umuntu ashobora gukoresha hano ahantu hose bivanye ku ba DJ bivanye mu bunywero mu butambiro ahantu hatandukanye ikigira gatatu twarateguye festival yitiriwe Ingo izo ziraba ku mwaka azoba ari amaconcert atandatu azozaraba mu ntara zitandukanye ni kuvuga kira ku mwaka Ingo Live Band ifatikanije na Crown Royal izo zirakora ibiteramo bitandatu kira ku mwaka bisoze umwaka mu ntara zitandatu z'igihugu ni kuvuga tuvugije concert zitatu Igitega Ngozi Muyinga tuca dukora izindi nka Makamba Rumonge iyindi ya nyuma tukaca tuyikorera i Bujumbura ikindi kigira kane turafise umugambi wo kuza turakora ibiteramo bitandukanye twahamagaye abaririmbyi bo hanze y'igihugu ivyo byose bikazoza birategurwa rimwe mu mwaka dutegura igiteramo duhamagayemo umuririmbyi ataronga mu Burundi swat mu Tanzania mu Rwanda mu Kenya n'abandi batandukanye ivyo byose bizoba bifashwe mu mugongo na Crown Royal na Ingo ikigira gatanu turiko harateguwe umugambi wo kubaka studio nini ya record iyo studio hazoba ari studio iri ku rwego rwa dushobora gufata live kuko urabona ngaha kenshi usanga muri studio uko amastudio yacangana
nuko ibintu biba bimeze turashika ku rugero rumwe rumwe usanga dushobora kwangisha abaririmbyi abangaye cyane cyane ibintu byose bikinjira live. Rero mu migambi turakora tugomba kubaka studio nini kuko ihangiro ryacu nka Ingola Band indirimbo zacu tugomba kuza turazikora ziri live, ariko iyo studio ntisigura ko izo zirakoreramo ingo yonyene, ni studio izokwakira buri muririmbyi wese wo ngaha mu Burundi no hanze y'igihugu. Ikigira gatandatu twarateguye hagiye kubakwa studio ya video izo zirakora clip, ni kuvuga iyo studio izo zirakora indirimbo za ingo, indirimbo z'abastar bose bo mu Burundi, amabende umuntu wese yifuza, ni kuvuga ni studio ku muntu wari wese azoba akeneye gukoreramo. Rero ivyo byose bikaba biguma bifashwe mu mugongo na Crown Royal kandi ivyo byose bikaba bigiye gutangura vuba. Mugabo intumbero ya mbere, igikorwa ca mbere twatanguriye ko nico ca bar club. Ibikurikira rero tuzoza turabivuga uko bigenda birakurikirana, ubuhagezwe y'iki urazi ibintu byose n'ivyobera icyarimwe, aratangura kimwe kigatangura agakurikira ikindi kugiraho umuntu ashika ku numero yifuza. Ariko sinoguma mvuga jenyene kuko tubaza gutanga umwanya n'ibibazo, ariko twifuza ko ibibazo vyoba ivyerekeye nyene uyu munsi n'ivyo twavuze ngaha. Ariko imbere yuko dutanga ibibazo twagomba kumanza kuyicambo usekera Crown Royal nawe akicambise. Nkuko perezida wa Angola Band yabivuze, ndavuga gute mu byifuzo byacu nuko muri domaine muri domaine y'imiziki, guteza imbere abaririmbyi, guteza imbere abantu bose baza bashyira ingufu mu bintu byo guteza imbere ibintu by'imiziki, tuko turabishyiramo ingufu cyane. Mu minsi iheze ngira mwarabibonye yari DJ Fanny 257, ubu naho hagezweho nizeye nuko nabivuga, navuze ati saho gusa tugarukiye, tuzokwama turaba amatana yo mu Burundi tugerageze kuyateza imbere nuko nabivuga. Nico gituma rero twiyumviriye turabona abantu b'abajene bashoboye, turavuga ati reka turegere turabe ikintu dushobora kubafasha kugira nabo biteze imbere kuri iyo ngabire basanzwe bafise, baronke abantu babashigikiye nabo bumve yuko ibyo bariko barakora bizwi kandi bikwiye kandi ko tubashigikiye. Muri iyo ntumbero twiyumvire yo kwegera inuzeya band ariyo Ingola Band kugira turabe ico tofashanya. Ivyo byose perezida yababwiye wa Ingola Band nivyo twumvikanye, kandi mu byo byose bazokora mu migambi yose tuzoba turi kumwe tubashigikiye. Tukaca rero tuyisangamo yuko iryo jwi ryabo aho rigera natwe tukaba dufise ibyo twifuza nk'abadandaza, tukaca tuvuga ati dushize hamwe twese, umwe wese mu byo ashoboye turashobora gushira imbere tugateza imbere, yaba kuri Ingola Band ikibonamo natwe Royal Croyo tukibonamo muri ivyo bikorwa bigiye kuba amakozi. Abaririmbyi b'Abarundi nimba hari ikintu ca mbere baridogera amakampuni, simvuze Crown Royal gusa, baridogera amakampuni bivanye n'uko mugenzi wacu yari yabivuze, amakampuni akunze guha abartiste b'abanyamahanga amahera menshi guha abartiste b'iwabo, kandi ngo harya imbere yo gufasha uwo hanze ubanza gufasha uw'iwanyu. Muratanguye murafashe ingo, ni ikintu ciza. N'irihe tandukaniro muzanye mu muziki w'Uburundi nka kampuni ya Crown Royal ishobora gutuma umuririmbyi w'Umurundi ejo canke hirya twumva barasafise inzu yakuye muri Crown Royal? Itandukaniro rihari nuko nyene tuko turasapotinga abarundi biwacu. Kampuni
hanze bakerekana yuko abo hanze kumva ko gusa hanze ariho bashoboye, turavuga ati reka duhindure ishusho, iryo shusho nambayo izo nganda zifise kumva yuko umuririmbyi canke abo ba artiste bo hanze aribo bashoboye gusa, tuvyerekana yuko no mu Burundi hariho amatara kandi ari develope dushobora kandi guteza imbere, ku buryo n'abo artiste bo ngaha ahubwo dukeneye yuko nabo bagenda gusatira hanze. Ego murakoze cyane. Ikibazo kivuga kuri ingo mwasohoye indirimbo no munsi no mwabivuze muko bitubwira indirimbo yitwa zinagana, ariko haheze umwanya guta indirimbo yakorewe kuri YouTube iza kugarukana kuri YouTube, hari abakibazo kiyo ni ukuvuga indirimbo twari twayishyize kuri YouTube. Ikibazo cyahabaye nuko ariho utunenge twabonetsemo, bica bisaba ko tumanza gusubira inyuma bakadukuramo hama indimi gasubira ko ubiriko.